Nongere mbifuriza ibi byiza mwebwe mudukurikiye mu mpande zitandukanye kaze muri amakuru ni impinduka zikomeye cyane zakozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho Dr Musafiri Ildefonse yagizwe minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi no kuvuga muri Minagri. Dr Musafiri Ildefonse akaba yagizwe minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi asimbura Dr Jardine Mukeshimana umaze imyaka 8 kuri uwo mwanya ayobora minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Minagri. Byatangajwe ku mugoroba kuri wa 4 tariki ya 2 Gashyantare mu itangazo ryashyizwe hanze y'ibiro bya minisitiri w'intebe. Dr Teresphore Nabamenye yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB, mu gihe Madame Clarisse Umutoni yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe imari muri RAB. Dr Musafiri muri minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi mushya yari asanzwe ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi guhera muri Kanama 2022. Mbere yaho Dr Ildefonse Musafiri yari asanzwe ari umuyobozi w'akanama gashinzwe ingamba na politike za leta mu biro bya Perezida Paul Kagame. Numwe mu bagize inama y'ubutegetsi ya Banki Nkuru y'u Rwanda, akaba umwarimu mukuru muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubukungu n'ubucuruzi aho yigishije ndetse akaba umuyobozi w'agashami k'ubukungu. Ubushakashatsi yakoze bwibanda ku iterambere ry'ubukungu na politike za leta, by'umwihariko ubusesenguzi kuri politike zo kurandura ubukene n'ubusumbane, iterambere ry'ubuhinzi ndetse n'ibiribwa. Ni umugabo ufite impamyabumenyi y'ikirenga mu bukungu bushingiye ku buhinzi yakuye muri Kaminuza ya Bonn mu Budage. Icyiciro cya gatatu cya kaminuza yakize muri Kaminuza y'u Rwanda. Dr Musafiri kandi akaba abaye minisitiri mu gihe ibiciro by'ibiribwa ku masoko y'u Rwanda bikomeje kwiyongera, birimo n'iby'ibihingwa byera imbere mu gihugu. Mu nama y'umushyikirano iherutse, Dr Musafiri Ildefonse yavuze ko kugira ngo u Rwanda rwihaze mu biribwa hakenewe gushyirwa imbaraga mu kongera ubuso bwuhirwa, kongera gahunda zigamije gufasha umuhinzi kubona inyongeramusaruro mu buryo bworoshye kandi buhendutse, gufata neza umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, kwegera abahinzi n'aborozi, korohereza kubona inguzanyo n'ubwishingizi. Ati nka leta twafata umugambi wo gushyira amafaranga menshi cyane mu buhinzi kuko niho abaturage bari, ati niho abanyarwanda bari, ati muduhe 10% ibisigaye muzabitubaze. Dr Ndabamenye Teresphore wagizwe umuyobozi mukuru muri RAB yari asanzwe ari umujyanama muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi. Mbere yaho yabaye umuyobozi ushinzwe umusaruro w'ubuhinzi ndetse no kwihaza mu biribwa muri RAB. Dr Ndabamenye akaba asimbuye Dr Alexander Rutikanga utari umaze iminsi muri RAB, dore ko yagizwe umuyobozi mukuru wayo tariki ya 31 Mutarama 2023. Akaba yaramaze iminsi 32 ku buyobozi bw'icyo kigo. Akaba rero mu by'ukuri ari impinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru, Angola yatangiye kuganira na M23 ku bibazo by'umutekano muri Congo. Perezida wa Angola João Lourenço usanzwe ari n'umuhuza mu kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 yatangaje ko abayobozi bakuru b'igihugu cye batangiye kubonana n'abarwanyi b'uyu mutwe mu biganiro bigamije kubasaba gushyira intwaro hasi ndetse no gusubira inyuma. Ibi Perezida João Lourenço yabigarutseho mu kiganiro agiranye n'umunyamakuru wa RFI Radio France International ubwo yakiraga Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron uri kugirira uruzinduko muri Angola. Kimwe mu bibazo umunyamakuru Ligia Anjos yabajije Perezida Lourenço ni ikijyanye n'impamvu amahoro ataboneka mu burasirazuba bwa Kongo hejuru y'inama zakozwe zose zirimo n'iheruka kubera muri Addis Ababa muri Ethiopia. Mu gusubiza, Perezida Lourenço akaba yagaragaje ko intambara atari ikintu kirangira umunsi umwe. Ati iyo tuvuze kurangiza intambara cyangwa se amakimbirane biba ari ibintu bigoye kandi bifata igihe. Ati byaba ari ukwibeshya utekereje ko byoroshye ndetse no gushobora kurangiza intambara mu ijoro rimwe. Ati uyu munsi turebye nk'ibyari kuba mu Burayi, ati muri iyi ntambara ihanganishije Uburusiya na Ukraine, ati maze umwaka urenga iba, ati nta n'umwe uzi igihe izarangirira, ati nubwo hari gukorwa ibishoboka byose ngo irangire, atari ko nta n'umwe ufite igisubizo ntakuka kuri iki kibazo. Yakomeje avuga ko iyo bigeze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo usanga ari uko bimeze. Ati mureke ntitugwe umutego wo gutekereza ko mu ijoro rimwe ibibazo bishobora kurangira gutyo gusa. Ati bibaye byaba atari byiza, atari ko ukuri gutandukanye n'ibyo. Nyuma y'inama zagiye ziterana mu bihe bitandukanye, kuwa 5 tariki ya 12 Gashyantare 2023 ya Addis Ababa muri Ethiopia nibwo hongeye guterana indi igamije kurebera hamwe icyaba igisubizo ku mutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Ni inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu byose muri mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse na Perezida wa Angola. Muri iki kiganiro, Perezida Lourenço yahishuye ko umwe mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama ari usaba Angola kuganira n'abayobozi ba M23 kandi byatangiye gukorwa.
Ati nyuma y'inama ya nyuma y'u Rwanda twabashije gutera intambwe yo kugera ku gikorwa cya mbere cyo guhagarika imirwano, ariko biza kugenda birengwaho inshuro nyinshi cyane. Turi kugerageza kureba ko wakongera kubaho guhagarika imirwano. Ibyo nibirangira hazakurikiraho kwambura intwaro abarwanya M23 ndetse no kubasubiza mu muryango w'Abanyekongo. Inama yabereye Addis Ababa muri Ethiopia yasabye Angola kugirana ibiganiro mbona nkubone M23 hagamijwe kwagira umwanzuro ufatwa kuri ibi bintu bibiri: guhagarika imirwano ndetse no gusubiza mu birindiro abasirikare bayo. Uko kubonana kw'abayobozi ba Angola n'abayobozi ba M23 kwabayeho, gusa nta musaruro biratanga ati kuri uru rwego, kuko byatangiye ku itariki 28 Gashyantare. Umukuru w'igihugu yavuze ko imirwano nimara guhagarara, ibihugu byo mu karere byose bizahuriza ku cyemezo cyo kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ubu cyamaze gushyirwa mu bikorwa na Kenya gusa. Ati inama ya Addis Ababa yafashe umwanzuro kandi w'uko imirwano nimara guhagarara hazahita habaho igikorwa cyo kohereza ingabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba zigizwe n'ibihugu 5 birimo Kenya, ana yonyine yamaze kohereza ingabo. Ati tugomba kandi gukora ibishoboka byose kugira ngo n'ibindi bihugu birimo Tanzania, Burundi, Sudani y'Epfo na Uganda nabyo bibikore gutyo. Akaba ari Joao Lourenço, perezida w'igihugu cya Angola, agaruka ku biganiro bagiranye n'umutwe wa M23 ukomeje gutsinda mu buryo bugaragara ingabo za leta muri Congo FARDC. Ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gutwara abantu n'ibintu bwaraye busohoye amategeko mashasha amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi. Ayo mategeko akaba arimwo amafaranga azorihwa n'ayo mashirahamwe kugira haronke urupapuro ruyemerera gukora ako kazi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye. Mu nama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu, amahinguriro n'ingenzi, umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganji Innocent Nibizi yabanje kumenyesha abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi amategeko mashasha agiye kubagenga, ashimikiye na cane ku mafaranga azohora atangwa. Ishirahamwe ritwara abantu n'imiduga mito mito ngo wati kugira ngo ryemererwe gukora izo iriha amafaranga 250. Ishirahamwe twara abantu na minibus iriha amafaranga 250. Ishirahamwe twara abantu na bus iriha amafaranga umuriyoni. Ishirahamwe twara ibidandazo n'amakamyo iriha amafaranga umuriyoni n'500. Aha kandi amashirahamwe yunguruza abantu yose yamenyesheje uko amategeko bahora bagendera ko ahagaritswe, bityo n'abari basanzwe bakora bategerezwa kwiyandikisha gushasha. Ubu turiko tuvuga imiduga iri mu majansi, turiko tuvuga imiduga y'abantu ku gatwe kabo. Kuvyerekeye impusha mwari musanzwe mufise amagrema yose, amajansi yose rahasanzwe afise no munsi ntakimwe amaze kubira itegeko risohotse. Ivyo mubimenye yuko kubira itegeko risohotse mutegerezwa kwiyandikisha gushasha. Umwe mu bahagarariye amashirahamwe asanzwe atwara abantu haba mu gihugu no hanze yaco barashima ayo mategeko mashasha, ariko bagasaba ko yoshirwa mu ngiro, abahora bikikamukiza mu gutwara abantu batavyemerewe bakigizwayo. Nirampe Basharire yaserukiye Volcano ikorera Bujumbura, Kigali na Kampala, na Nduwimana Dieudonné akorera mu gihugu hagati c'u Burundi. Aho ushobora gusanga umuntu yazanye umutahe uboneka imodokari zikwiye, mugabo ugasanga rikaragirana bijya bita concurrence, higanwa n'abantu badafite umutahe. Ingingo yafashwe mufate ingingo zo kwishira mu ngiro uko tungana ngaho tugiye tuvugisha ukuri. Umwo tubadati tugende ku biro twese, umuntu azari imodokari zimwanditse ko tamwanditse ko cyangwa afitiye kontra, hari amashirahamwe musanga ivyo biratavya kise ugasaba ko byango nishira hamwe. Aha kandi hari n'abagaragaje ku buryo bakoreramwo mu Burundi bwo kunguruza abantu bubagora, haba mu koroherezwa mu kazi no kuronka igitoro, bagasaba kwico kibazo cotorega umuti. Hariho ibintu usanga twebwe bica bitunaniza, aya mafaranga tuzoriha ugaca usanga hari n'amakarte d'entrée turiha, aya mafaranga ugasanga tuyariha kuri trimestre, ariko ugacuza gusanga hari n'ayandi mafaranga bisaba ko tuzoza turariha ku mwaka. Ibikorwa byose muri ko muradusaba turiteguye kubikora. Hari ikibazo dufite, mbega ko dukorera ngaha tukaba dufite ikibazo ca karibira, ariko nta kigoro leta iri kirashiramo kugira ngo amakaribira ashobore kubonekana, kugira ngo twebwe nk'abadandaza bishoboke kunguruza abantu n'ibintu byabo. Kwizera Pascal aserukira ishirahamwe risanzwe rizana imodoka mu Burundi rizivanye ku kivuko ca Dar es Salaam, nawe asaba ko bazoba barisha ayo mafaranga abokingirwa mu kazi kabo. Uyu munsi mutubwiye yuko iye kuriha amafaranga miliyoni 2 kugira turonye uko ruhusha. Nitwariha izo miliyoni 2
ku majana hategekanijwe iki kugira ngo uwo muntu yarishe miliyoni 2 akingirwe? Ku bibazo byose byashikirijwe n'abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu birimo n'abakora ubukomisiyoneri muri ico gisata co kunguruza abantu, umuyobozi mukuru yajeje gutwara abantu n'ibintu yasabye ko hobaho gukorana kwa hafi abagaragaye bagashengezwa. Amenyesha kandi ko bagiye gushiramo inguvu abadakorera mu mategeko bose bahanwe n'ibibazo bihari bitorega umuti. Twatwaye amasitasiyo ziriya modoka ziteza kunywesha kugira ngo abantu biyunguruza borohere kuko zitwara abantu benshi tuborohereze twebwe ntaco zitokora. Igihe gitoca ikintu cyane twatwaye amasitasiyo baraziza amasitasiyo twatwaye pare amazone yari amazone atatu ababazana imiduga nayo bakavuga ko za fere promenade ikaja gutwara abantu n'ibintu. Twereke tujya karara mwebwe karana abajejwe ku uruja n'uruza mu barabara mu telefone. Naho amategeko nka yose agenga ico gisata ategerezwa guhinduka, Innocent Nibizi yamenyesheje ko amarangi ategerezwa gusigwa imiduga yunguruza abantu atahindutse, aho ku modoka zikorera mu gisagara ca Bujumbura ari irangi ry'ubururu n'iryera ndetse n'irangi ry'umuhondo n'iryera ku miduga yunguruza abantu ija hagati mu gihugu. Abasanzwe bajabuka imbibe z'u Burundi nabo yabibukije kuja babanza gusuzuma ibyangombwa ko bikwiye no gushiraho ikirangisha hamwe imodoka zikoreramwo cemewe. Kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka niyo sango ntarengwa ubwo bushikiranganje bwatanze kuri ayo mashira hamwe kuba yashize mu ngiro ibyo asabwa bashobore kubandanya akazi kabo neza. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Urakoze Thierry kuri iyo nkuru. Mu gice cya kabiri